Mudada ngo yitwa Bernice Tobel ngo yahushije imiliyoni 15 kubera wewe. Je neza duko vyagenze ubwa mbere. Uramuzi ho? Umukobwa je nsa n'umuzi nigeze kuba ndiko ndamwigisha umuziki. Umudada nyine yarandoniye kuva kera. Burya siwe karandonera mukama wanje. Ni Bernice Tobel. Ni Bernice Tobel mukama wanje yo. Mwitabe no. Mwarashwanye yava yuko aje muri primisare cyane byageze gute? Bwa mbere na mbere jewe nakuze ndirimbo yitwa Enjoy. Tebe nice mbona aramfollowinze kuri Instagram yanje. Eti ibi nibiki. Arambye ati bana wakoze umuti. Yaramuteye inda wangu. Bwa baude bwa mayibona gande. Kwado gatoyi. Ni Kersinzi cyangwa uri kuvuga Kersuwoni? Ni Kersi uzi kesa abatse mu ndirimbo ya Baudeni nande basha na Titus. N'indirimbo yiwacu kazongandagwa niwe twakoje muri Queen video kumberera barinjiye mu rukundo no mutipa ramutera na Kese nyene barabizi. Oya iyo nda urayizi canke ntayuzi? Indasino ya Kananda yemera sana. Ikintu novuga kujanye na Kesi. Nareke kuntambariza amaraso yanje ababariza umwana ngo azovuke ameze nk'ijya mayibobo Baudeni sawa. Baudeni cyozi cyoco no mu Buganda ndabirahiye naramumfashije bamufunze yivye nkoko kibere inzara yamwishe. Yamwishe rageze urabona Titusi nawe mukayo muri sose umungaho ahora bijya bikaje bya suka ni byagenda gatora turamubara. Hello guys, mmeze gute murakomeje meze neza nko mibana ndabutse kuri micro ni Ange Irankunda behind the camera Juma Jux umutipe mwiza cyane nawe mutamenyereye kenshi. Today rero murabona ahantu turi ahantu mwikota mwisite tuje mu biki no musi n'imivumburo twahinduye game n'imivumburo twaje kuvumbura umutipe afite amateka menshi mu gihugu afite amateka menshi cyane n'umuririmbyi afite indirimbo nyinshi ndibaza muri nteka ryo kumenya wari we ariko nakabanga ndabibiye reka ndabwira munkurikirane cyane kugira ngo mumenye byinshi nje kuri abande nje mu biki uwo muntu nabateguriye kuvumbura ninde reka munkurikirane kugira ngo mumenye neza ico tugamije raba ntibakugonge bro bakunzi ba Buja Hit ni Ange Irankunda ndabibutse kuri kamera ni Juma Jux BG de la Capitale umutipe w'inyinyi yatwenze nawe ucuvuga ati haha murabona ahantu turi hari ibintu bikaze cyane babana mukunda kuramukanya abasa abantu n'ibistati hey guys murabona ahantu turi rero tuje kuvumbura muje kuvumbura nde rero reka twinjire gatoyi hodi ni sawa guys hey murabona umuntu w'amateka bro ni bon ya ni bon sawa meze neza iko meze neza uri kura dandaza canke waje kugura none ko iyo kamera none ibiki bane nubwo meze na uta abasista bashini sawa meze neza yego musanze mudanaza ngaha canke dandaza nganye abone ibintu by'amateka kweli ishagoshi imwe ngahanye ndi ntija musi ya katreve ndabeze oya hari itiri musi ya nyuma nangahe 65 umuntu yiyumva rero atembera abantu biyumva naje reka depose njanye nshasha reka rero turi kumwe n'umutipe nga uje kugura ishakoshi canke tubone ibintu by'abakobwa gusa je ngura impuzu zo gukoresha clip ya video ndiko nakora kwa clip ya video ndikunda impuzu ngaha none ndabona mukabe yimengo niyo ndakacuma munyira sara kabisa bakunzi ba Buja Hit umuntu wese akeneye ibintu bishasha byiza bisa neza none uragura canke urakota je ndagura sinkota umbona gute umuntu mubogare nka jewe ahubwo musuzuguze kabisa bro sinkota ndagura abantu ku bantu bakuzi bazi amateka wanditse mu gihugu antuka vraiment barabona yuko nindi yakwambitse jewe kabisa jenda ndafise umuhanyambika kandi nyene umuntu w'indana abizi kabisa ego twatwana wangu ntubizi no sinzi wamaze utiza agatebe tukicara kugira ngo tuyage n'uyu muntu naho tumuvumbuye rega utubabarire cyane dusohoke mbona gute
oya ntisosoka soke ntaguze jewe jeze asoka ntaguze gaje no kugura reka jewe kugira abandi bantu baje kugura tuze tubakane tuze turababizi reka tubese n'abandi baze kugura uragaruka ntaje nitumutwaye aragarutse ni ikoti gusa ni ikoti yasabe video yangiye bakunzi ba Buja Hit TV murabona umuntu tuje kuvumura hagarara ngaho kubatamuzi murashaka kumenya n'umuntu ki akora ibiki amateka nayahe abatamuzi kare yabibwire bro atabirebire je nitwa BDK beshi muranze je ndumuboga avoke karusi kabisa je yego je simshiyomba kabisa BDK ni jewe kabisa je twatwana wangu bakunzi ba Buja Hit mutireyo namurondeye kugira ngo abaha amakuru yahe hari ibintu by'ibihuha numva amudem ari gusa natari zogurira sheri wawe yego kabisa je impuzu ndabona iyi natari kweriye hari amateka rero numvise rero mutama kugira ndakurondera iyo byavuye waruzi neza ko duhurira ngaha je ntavyo narije jebwe natanga unge n'impamvu je musanza haje abatare nyene tuzuma tubavumbura tugire gute tubarondeye ko mutatu duha umwanya oya je bizame kusaba umwanya mukavuga ati bana wegi panze ukuntu kuje nibere nkamwe cyo funze kwigurira impuzu wanje gushaka crepe yatanga ukuntu muje kumvumbura ngata nivyo je nitegurije ibintu turiya n'utujambo tubiri ducakuyaga uto tujambo rero n'utuga abanyavuriro uto tujambo rero n'utuhe rero twumvise ibihuha yuko hari umuntu yabuze miliyoni 15 kubera wewe BDK ati subiramo twumve ngwiki umudada yabuze miliyoni 15 kumva yuko wewe ubifitemo uruhara ubwo ruhara rashaka kutubwira ubwo arigo uwo mukobwa kumbe ndakaze kabasa yaba ni uregere kwitugwego ndugwego ntari orege kabisa kumbe wa telefone kirasona ikirasa telefone ngada umunika telefone ndega bashe katurabe wariwe Hello? Oya mambo ni aje mwanangu? Vipi hali? Okay, mwenda msafi. Babu mimi nipo Bwiza hapa 24K hapa fashion store hapa ndo nipo mwanangu. Shida gani mwanangu? Hapo basi njoo kabisa na shida. Yeah, welcome mwanangu. Haya po. Numuntu gusanye ngaha. Numuntu gasanye ngaha. Sinzi kimuzanye sinzi impamvu gusangira ngo n'umugenzi abasani tuzi n'abantu benshi ni hatani sangara madiri menshi ya sana madiri nyine hari nko dufitaniye w'imiriyo sinzi kaje kundi hideni sinzi sanga bigori hatani ngiye kundi hasinzi w'imiriyo kabisa kabisa ngira baje bakundi ba Buja Hit ko ni miliyoneri no musi ntagase mumbona gute kwanza ngira ngo namwe mnabibona kabisa je sitwatwana kabisa ngira mnabibona twatwana tora makopo oya sitwatwana kweli je ndakaze kabisa bakundi ba Buja Hit reka rero tubwire uduhe umuco ivyo bintu twumva nibiki byo mwumva ntuje niki byo muntu yahushije imiliyoni 15 miliyoni reka ndomeko n'umudada ngo yitwa Bernice Tobel ngo yahushije imiliyoni 15 kubera wewe ivyo bintu aco bivuga Bernice Tobel okay ndamwibutse uwo mudada kumvya rega abasani hataro she gusanga rega bashe gukora ikintu gasanga nyene cishe abantu atane byo baruzi je naza duko byagenze ubwa mbere uramuzi ho umukobwa je nsa n'umuzi nigeze kubandi ko ndamwigisha umuziki kora je no wakira umuziki wangu nuko gusa ntakurenga haje no munakuriye nyene hiyo nyene kure sinakuriye ngaha niyo mpamvu nyene ubona umudada nyine yarandoniye kuva kera burya siwe karandondera mukama waje ni Bernice Tobel ni Bernice Tobel mukama wanje yo nitawe no sharing ngoja kidogo sharing umeze neza urabwira baba ni wewe na musi je ndakaze kabisa Vitu safi bana ndo rafiki wewe batwita so bayita Damsafi Bisho Damsafi Bisho uri mugenzi wiwe so ugenzi gusa nibiki kwaza
Bana cenga nyene naje kuraba ngoma nkore clip ya ndirimbo yanje urayiza ndirimbo nye kazi nyene ngomba nkore video yayo. Aha naje kutora impuza ndanize bamaze nyene gushira hamwe nyene amaze kurira amafaranga wawe. Muzi nyene sibwa bwana rasu urabizi ko Jesse ntera turabizi. Ngumuza ni miliyoni ngumunani. Miliyoni Yameranje wayaze none w'imiri. ararenga kumtoisha. Mama baba. Safi sana kabisa. Leo sinatagata ndabura n'agafana. Agafana gusa canke unywa nyimbara marura sinzi kuntu bavyika. Nabirebi. Ikatura yimara ndabizi. Bro ko tukubanye nk'umugenzi wiwe wohava wibeshera wavuze ko ari umugenzi wiwe ko ari umugenzi wiwe nako kandi uri umugenzi hari ibintu utegereza kumenya urazi umukobwa wasohokana nawe nora kurega twenda muzi Bernice nkihense bakunzi bavuja hit aramenye ibanga Bernice Obel ngo ni umutipe wasohokana none kuba yuko yahushije miliyoni 15 ngo bibizi ko ari uyabitumye cyane birashika urukundo rubabaza mama yaramubabaje none yarabizi nyene urukundo ni ikintu cyambere kibabaza usanga nyene uri umwana mubi 15 warazumva boga ahubwo mbere je nakwe Bernice aje kunefera gusa mugabo si nuko muravugana turavugana gusa mugabo twumve ko ari je no mu telefone kabisa kube reka nje nshakuru reka nta telefone yanje gitatuye kana n'ivya WhatsApp kabisa. Baguzi ba Buja TV nize yuko ibintu ngo ndabaha ibiriko birabaryohera cyane mugumane natwe ntimudebukirwe mubandanye mumenya ibintu iyo bigeze iyo byavuye mbega nivyo canke ivyo bari bihuha ariko nyene vyo wenyene aratubwiye ati nivyo n'uyu mutipe yavyemeje n'umugenzi wiwe reka rero tubwire mwarashwanye yava yuko aje muri primisare cyane byageze gute je kino ubwame nambere je ewa je nanje nabazi ko umuntu nyene nkubise sinkwera swata je mu ndirimbo urakubita narotoye nkubitira migunira je niko bimeze ubwame nambere je nakuze ndirimbo ndayitwa Enjoy Tebe nice mbona aramfollowinze kuri Instagram yanje eti bini biki arambye ati bana wakoze umuti sawa mutekera mbara kuri Facebook kandi domani bana yamaze kumushikiye mweti ibintu biki none ndakese ibyo rero tubireke mbona nyine muri inbox arankurikiye ati abantu kuri kimana kabisa jewe inbox Facebook cyangwa WhatsApp Instagram kabisa arankurikire ibintu biki akwandikira akubwira ibi anyariki ati bana je kabisa jewe wanyishe ku ndimbo yawe wakoze kabisa Enjoy ariko ivyo nibisanzwe n'umufana ndashaka kubwira je rambwiye ati bana je wanyishe ku ndimbo yawe ahubwo rero je reke ko twobonana tukayakuba je namuzi kuva kera ndamuha imisari nyine fresh umasendirimbo indimo z'akaranga sanje kwa sanyene ndirimbo atarakaranga mugabo gusa twe twari indimo zihana mugabo atarakaranga hamanye ndamufasha namuyekatira ijwi ritwara nkuko hanyuma arapfa ngoma numva nyene kuri Facebook WhatsApp arakubira ko yahwereye neza neza urumva ndakubwira ndarumva kuri WhatsApp BDK cino kuri jena abantu jirakere kukubona twabonana jena fuye no kwimana jene nabigenza gute ndetitekere nawe wapfuye gute jena nakurashe pardon gatoyi ntawe uri umugenzi byo bubizi canke ariko aratubesha ntabwo abesha ivyo bibaho yarakubwira yuko ari umudada ariko aramurondera yamupfiriye aguma ari neza gose ko ndi Zanzibar yaragirageza kumvira ati bro Bernice yasazenshi ndamushira mune wamuhanura gute nk'umugenzi wiwe yashira mu rugo na sinzi ivyo bapfuye byo bakundanye sinzi ivyo bari byahereye he bro ibirahera canke nyene vyarakomeye mu nyuma yaho rero tureke Enjoy je nyene narotoye kino kintu bita kotora je no twendirimbo leta kazonga ndagora yo agacumba umunyu ndirimbo kare iyo ndirimbo irasara maze kubita indirimbo leta kazonga ndagora umuntu ndaho rero apfuye arapfa hanyuma maze gupfa arapfa jana telefone ambye ati je no kwimana ukabona je no upfa kubera wewe ubimbwire hari hege jepe igitakata primus nobwiye ati rero ntugira ikibazo wewe je mu bikorwa byawe burimwo jewe ndi busy n'ivyo ndimo je nzo kurondera rakaba yaramaze kwandikisha muri takata primus primus star uravyumva nawe ewana byarasekesira iramunanira kubera je ne basi we ntumbona gajera mu mubogare nani jewe nawe wopfira ne ntumbona basi nawe ndaza nyene wahwereye wamwe ntubizi ndayivugana basi raka tubiyeke baguzi bavuja TV
mwumvise neza yuko hari umutipe yabujije imiliyoni 15 umukobwa umurundikazi arazimuswatisha none niwumva ari sawa iyo azironka niba muri ko muratagaza ahubwo jera kuko umukobwa yasanze nyine yari henze cyane ujye umukobwa yari kurya umutima amenye akavuga ati bana jera rero kandi utamuhumurije uyu urumva je ne mu kazi kenshi beza abantu babasaba star tujya mu kazi kenshi no kazi kenshi yo karangora ariko wari uzi nkawe uri umugenzi wiwe umusheri wawe cyangwa umuntu uzi ko mufitaniye amahorasyo arashaka kuja muri projet kanaka nk'izo miliyoni 15 ukabura kumuhumuriza ati wewe genda urakora ndi kumwe nawe ivyo wonye wowe umusheri wawe woreka ko bimubwira agiye muri projet nk'iyi kila muntu usanga afise gahunda yiwe sivyo ko kila muntu afise amategeko mu rugo rwiwe cyo gituma abantu batandukanye so byaratandukanye nanjye natandukanye nawe afise gahunda yiwe afise mu mutima wiwe sivyo ibintu nk'ivyo urumviza vuba ntuhare ndakese ntuhare ntuvuge nabi ariko urumva ko ufite amakosa ujye amakosa afise urumva gusa kimwe gusa je gusa ingorane novuga ati gusa singorane je nuko nibize gose n'akazi nambaje mbize gose n'akazi usanga nyene niyo projet ntiwazi ko azoyijamo iyo projet ya Primustar ntavyo narinze kubera azi ko yiyandikisha ushaka gusa byamushikiye nawe natabizi urumva yagiye yisanze mu nyene yaciye ajya mu nyene nawe atavyiteguriye mugabo se cyane munanira kubera ko jewe biranka kabisa biranka kandi ujya mukobwa yacu nabwize yavuga ikintu kimwe numudema aza kuririmba gose kandi abizi yaragiye yaseke n'u Burundi hanze yagubitira migunira yage bose namwe yari no kuryogora bwabwa ati bidike ujya mu boga yaraki acana kaci muyurya cero he batkenze miriyo mugabo nkamuronka ndacyaho yasha kubera zibuze kuri wewe mbeho waramwemereye après y'iryo higana ujya uwo mukobwa wangu je kubera umukobwa namubwiye ati je nzoguhinyisha rero mbese hari ryari hari ejo yarandondera ambwiye ati gipanze gute ambwiye ati bana wewe basi nta kibazo wewe muhira urahazi uransanga muhira uze basi tuvugane nakubwiye ukuntu gipanze rero ahanyene uno munsi turiko anenze no kugwa n'impuzu ngaha zo gukoresha clip yanje iri hano cye ndabiko no hana gahutu bigena nabonye akamengo ko mubera aka cye nabonye impengo asha de bere nisya uramukunda yambaye ipantaro yo urumva nyene umuhinini nukunyene umuhinini reka none mutema wanje reka ahubwo ndatanye baguzi ba Mujahid umujamare nacumuzi kuri nawe ababanga waje inde yo uhabwo wari bakwiye ati urudubi twarakoze indirimbo yatwita kazongandagura ari umukobwa bita abanye Kesi mukama wanje yarapfuye araparashika uri kujahe guma hamwe yaraparashika umutipere yaramuteye inda wangu bwa baude bwa mayibona gande pado gatoyi ni Kersi nzi cyangwa uri kuvuga Kersi uwundi ni Kersi uzi Kersi abatse mu ndirimbo ya Baudeni nande basha na Titus n'indirimbo yiwacu kazongandagwa niwe twakoresheje muri Queen video kumbe rero barinjiye mu rukundo no mutipe aramutera na Kersi nyene yarabizi mawe urafise umunwa abo shira bagafuka mu mwana arenge so oya iyo nda urayizi canke ntayuzi indasino ya Kananda yemera sana oya dufise amakuru yuko ariko ayishira kuri Titus kandi ari iwawe urumva ni iwawe bireza indani gwanje sawa Kesi mu mwana afata nk'umugore wanje gusa Titus Bauden je nta mayibobo nimwe yashaka ko ntwara umugore sivyo nta mayibobo nimwe haba Titus ni mayibobo ona ntakubeshe Bauden mu Bugande naramufashije yivye nkoko yafunze warabwiye ko n'itabindi yafunze jewe rero ikintu novuga kujanye na Kesi nareke kuntambariza amaraso yanje ababariza umwana ngo azovuke ameze nk'ijya mayibobo Bauden sawa Kesi naguma umutima nagace kubana na Zanzibar oya kubona ariko ayishira kuri Titus wewe uhari kandi ari wenyeneyo ubwo si uri mayibobo jewe wamboye ingene ndi kwanza oya kubera iki ariko ayishira kuri Titus kandi wowe uhari imvo niyi ashaka iki kuri Titus abavyonzi bariho sawa ono musi tukora kazongandagura je biju ariwe Kesi twarakwanye duhejeje ibintu ukuntu byagenze cyangwa ibintu by'urukundo aho nyene bivanye n'ukuntu nindi mba mujyoye n'ukuntu ni n'iji ukuntu byamwishe sawa agize damsafi ibintu by'urukundo nawe ngize
kumenga ni mu rukundo nanje bigende gute arangoberangize basi nkuko Imana yavuze ati nimukundane umwana ndamukunda sawa Kersi niwe yakurondeye neza gose umukobwa ndamukunda amabirangira agiye kwa Titusi gute manza mimi ntiyagiye Titusi amaze kumubona mu ndirimbo yiwanje kazongandagura urabona yaciye amurondera Kesi kugira bagirene kumbe ahamurondera yari afite indayi wanje nanje cyamfata urugendo nja Zanzibar ngiye korana indirimbo na Dogo Janja ntungarushye no musino ariko niyo iyo ndirimbo irahari yitwa gute indirimbo iriho itwa Kamata wizi sawa iri kuri YouTube channel ya ntiyasohoka ntisohoka gusa benshi bazovuga amajambo ngo ni remix nakopinze no rero benshi bazovuga ati iyo nkuru rero hama biherera niho naze numva ndi Zanzibar Bauden aranyandikira mbya ati dam safi je bantu mwana turi kumwe ambya ati Bauden cyo no kubwira cyoco jewe sindi kure ndaje ndahe Zanzibar umunsi nzogaruka ndibaza uzoca wiruka sawa biza ati ujya Kesi sico kubona mugendana so ryari niho nabona bapostinze ngo bafatanye kumbe ari ibintu babara kimbara mudaya mahera kubera Bauden cyozi cyoco no mu Buganda ndabirahiye naramumfashije bamufunze ivye nkoko kibere inzara yamwishe rageze urabona Titusi nawe mukayo muri sose umungawe ahora bijya bikaje byesuka nibyagenda gatora turamwibaraka gusa cyo no mubwira kimba nyumva Bujayiti umubwire yuko jewe nashice Bujumbura sawa ndi Bujumbura ndaje ibyo gusaba kuturondera Kesi abigira umwana wawe nawe ugira uje kumurondera cyane umwana wanje n'ubu nyene mva ngaha cyangirane n'ubunje kurondera impuzu inge cembaza ngako afise impuzu z'umumama z'umumama bafisinda sinzi ko zo waziri ngaha amashobore kugira ante kumugurira Kesi to enjoy general nagize bakunzi ba Bujahid narinje kurondera uyu ariko uyu nawe yitaye ivyo ntavyo narinzi ivyuyu byande Bernice Dobel 15 millions zamuvuye mu myanya y'intoki cyaramubaje rwose kabisa cyarakubabaje kandi ubifite mu ruhare yasikiye nari mu kazi kenshi nkahura wangu je urumva ujya mukobwa yaza gutekereza avuga ati bana jewe nyene wangu mangi umutima menyo nyene natari nyene eba je kugenda neza kora je urabona iyo munsi n'aba Primus cyese ne mwe ngaha mu Burundi nari muri Kenya niyo nari ubwo urumva nyene ko vyashiri mugendera nawe urumva nyene yahiye cyane nyene nanje umuntu nka jewe rega nawe natari sinavuga byinshi natari nenda kubaza wifuza iki kuri Bernice Dobel yuko uje mu rukundo rwa nyago canke urumva ko umwana yabaye déçu aho yari ateze kazoza kumbure byaranse none wowe umuzaniye iki nka wewe oya ntiyateye swata kabisa nanje kwera abana umuntu saze nikundira abana nkujya mugore je ngeso zanje sinakazodishobora je kabisa jewe ash uramona ko nakwiranye n'utwana sinzi nyene je uri umuntu je ndi umuntu nakwira utwana sinimbaza sinzi kabisa jewe azabizi ndaze karamyumva Bernice Dobel nakubwiye ati sitwatwana je kweri kabisa jewe ndahekenya je ndahekenya kweri nimba yemeye kubyihanganira azi yo karibu kabisa kwa bidikine basi ntumbone erega nyatari je sibwa uzanye inzege inzege gusa uyu aje kundiha imiliyoni 8 w'imiliyo yumubona ngaha nico ntirefoneye ayo mfise nayo siniko ndabereka baseka byitire nawe kuri Kesi bimeze gute Kesi cyo robye tu dam safi yashitse usubire mu mutima we atangorane yaraje nubu subeshi no turi he abo ntomboje ko na blazaring ndakunda ugatwara neza gose nuko ntaramenye itariki azovukira ngenda mushire none igihe nuzi itariki azovukira kandi ari uwawe oya gumaho kwanze tariki zishobora guhinduka bijanye ukeho hari mu kwezi kwa kangahe mu kwezi nashobora kuza mu kwezi kwa kabiri mu kwa kabiri tariki amezi 9 azoba rumanye neza gusa tariki 27 sinzi amasaha abasaye bageze mu gitondo bakunzi ba Bujahid murumvise neza Kesi uri hose papa w'umwana yabonetse rega gujarajara sinyene kazoza atora najya amaraso y'ubono bwa Bauden no nta busumanya ne ku mwana wanje ndamsabisho aka Barbara boss la baba niko hapa nagarutse umwana nje kumutonda kanyaga bakunzi ba Bujahid TV nizeye ko mwajoye cyane
sezo ikurikira ndibaza muzoyihabwa mutayihabwe na jewe muzoyihabwa n'abandi abakurikirana industry y'Uburundi ndibaza ni benshi ariko ayo makuru turonse avuye mu kanwa kiwabo nimba hari byinshi ukeneye kumenya ba telefone cyangwa barondere kugira ngo baguhe umuco ukuye neza Bernice Tobel nawe ndabwira ngo sheri wawe yagarutse naba sigabwana kabisa je yambonye kabisa umubogari nka jewe ya je nazayibonye nazi sinavuga byinshi sawa murakoze bandanya uja gushopinga ahubwo nyene bashe video nyene ejo nyene ni mujisho uzozihabwa mbere indirimbo yawe ni ryaye indirimbo yanje nezane indirimbo yanje okay musi turi kwa kangaye gabashe je mbe kubera nyene Bernice Tobel yanshanga je mu mutwe je mbogoma nibagiye n'imisi nyibutse niho ariko kangana nawe karimwo erega nyene gwa erega kazongandagura naco vyuma indirimbo nizira n'iryo muntu niyo wiwe nyene niyo wanje kazongandagura niyo wanje gusurumba nyene Bernice kazokugandagura nyene kamaze kungandagura wangu ahubwo n'urudubire bakunzi ba Bujayi TV nze ngo mwajoye cyane ndabwiye ati urakoze kumpakanya ngenda ubandanye shoppinga murakoze cyane ijambo ya majeno ngize nababwiye abana Bernice Tobel karibu muhira ingo kabisa BDK kabisa ya nta nyene yamaze nyene kuba nyene yamaze kuja mu rukundo ka mugandaguye nyene kazonganaga nawe urabizi kabisa hanyuma bane munkurikirana kuri channel zanje Instagram ni BDK, Twitter ni BDK, Facebook ni BDK bana YouTube ni BDK official Twitter ni BDK nawe ni he ya Damsaf Bisho ashobora kumurondera kuri Facebook kandika Damsaf Bisho, Instagram Damsaf Bisho, YouTube Damsaf Bisho official so also ashobora kumbona ya bakunzi ba Bujayi TV yari Angela Nkunda avec BDK nundi mutipe ngahanye papa w'umwana wa Keke Kersi Damsaf Damsaf ndabwiye ko ndabakunda cyane ciao ciao